Ubwoko butangaje cyane muri Afurika. Muri Afurika hariho ubwoko bwinshi bw'abantu bigoye no gusigura ivyabo. Ariko rimwe na rimwe tuzogenda turababwira ubwoko butangaje cyane bufise ibyo bwisangije abandi bantu badakora muri Afurika. Ico tugusaba no gukora subscribe nimba utarayikora, nimba warayikoze nawe ushireko j'aime, partage na commentaire, hanyuma unabisangize n'abandi. Bumwe mu bwoko tugiye kubabwira uyu munsi ni ubwoko bwitwa Musri. Ubwo bwoko buba mu gihugu cahe, ivyabwo bimeze gute? Tega amatwi guheva ku ntango ushika ku mpero, baza gutahura vyinshi kandi baza kuhamenyera vyinshi kumbure ushobora kuba utaruzi. Afrika nk'uko mubizi n'umwe mu migabane igize isi, ndetse n'umugabane munini kuko ugira gatatu mu bunini inyuma y'umugabane wa Aziya ndetse na Amerika. Muri Afrika hamwe abantu benshi batandukanye ndetse n'imico itandukanye kuko ari abantu benshi baba ahantu nyene hatandukanye. Afrika n'umugabane ufatwa ko uri inyuma mu bintu vyinshi ndetse no muco bita civilisation canke nk'utwo twovuga gusirimuka, aho usanga benshi bakora ibintu abantu benshi ubu batagikora, ndetse benshi ababibona benshi bariko batangarira. Mu gihugu ca Ethiopia havugwa ko hari ubwoko budakunda kuvugana n'abantu. Ubu bwoko bwibera mu mashamba ndetse bunafatwa nk'abasigaye inyuma mu iterambere. Ico bikoze ubu bwoko bugenderwa n'abantu benshi bavuye mu mihingo itandukanye y'isi baje kuraba abantu, kubera abantu baba bafise ibintu bidasanzwe bagenderako canke bafise ibintu bidasanzwe bafise bibaranga. Hagati muri parike yitwa Mago habamwo ubwoko bw'abantu yitwa ba Musri canke Mun Tribe. Ubu bwoko bugizwe n'abantu bagera ku 11,500. Numva ko abantu benshi cane. Mu muco wabo bazwi ko babumba ndetse no gukora ibintu bafata nko kwita ku bwiza canke kwigira neza canke gutuma basa neza. Igitigiri c'ibumba umugabo ashobora kubona nk'igiciro c'ugukwa, kuva gukwa umugeni bamukwa ibumba. Umukobwa wo mu muco wabo kandi bazwi gupfumura. Abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka 15 na 16 aho bacumugwa iminwa rimwe na rimwe bagashirwamwo ibintu kanaka ndetse n'amatwi nk'uko mubibona kuri aya mafoto. Ivyo babifatwa nko kwita ku bwiza. Iyo migenzo ni imwe mu migenzo iteye ubwoba ikorwa muri ubu bwoko. Impamvu ubu bwoko butangaje ndetse bukunze kugenderwa n'abantu benshi muri Afrika si yindi, nuko bufise ibintu bugenderako bitangaje. Wowe navyumvise usanga nawe bishobora gutangaza kandi cane. Tugiye kuraba impamvu zitanu zituma ubwoko bw'aba Musri butangaje cane. Ubu bwoko buba muri Ethiopia. Ica mbere ni bumwe mu bwoko busigaye bwambara inyambaro za kera za kinyafrika. Nk'uko mubibona usanga bambaye inyambaro zitangaje wovugira ngo n'abapfumu. Ca kabiri, bakoresha ikirimi kitwa Silo-Saharan gisa n'ikirimi ca Suri gikoreshwa mu duce dukikiye agace kabo. Ca gatatu, kugwanisha inkoni ni bimwe mu biranga ibirori n'imigenzo ikorwa n'abagabo baho. Ica kane kandi gitangaje, ubucuruzi bwabo bukorwa mu buryo bwo gukaba canke guhinduranya ibintu. Murumva ko ata mafaranga bo bakoresha muri bwa buryo bwa kera dusanzwe tuzi bavuga ngo troc, aho umwe afise ikintu tuvuge ko ukeneye ibiharagi n'uwundi akeneye ibigori, bakaba ibiharagi n'ibigori batarinze gukoresha amafaranga. Murumva ko ivyo bintu bisigaye ahantu hake kw'isi. Nibaza ko ariho hantu hambere vyoba biri. Iyindi mpamvu ya gatanu itangaje, abagore batangura kwambara ibisa n'amasahani ku munwa akoze mu biti canke mu ibumba. Ibi bikaba bikorwa kugira ngo bigaragaze ubwiza nk'uko mubibona kuri aya mafoto. Ubu bwoko bwumve wari uzi ko bubaho canke wibaza yuko abantu bose bashobora kuba bameze nkatwe uko tuba tubayeho? Ndagusaba uje muri commentaire utubwire nimba iyi nkuru waba warayumvise, ukaba utari bwayumve naho umenye yuko ibi bibaho kandi biri ahantu henshi muri Afrika. Ndagusaba ukore subscribe nimba utarayikora kugira ngo uzohore udukurikirana wumve inkuru nshasha iminsi yose. Nimba warayikoze nawe ushireko j'aime, partage na commentaire, hanyuma unabisangize n'abandi.
mushishikare mudushyigikira kugira ngo mushobore kuronka inkuru nyinshi umwanya ku mwanya. Bye bye.